bijya vyuma vy'akara bijya bikoresho vy'akaranga bijya ndarondera umuntu azi kukivuza hanyuma nkamuha indirimbo nkamubwira ati jewe nkeneye indirimbo yanje kwishiramwo nyimba ari donongo canke umuduri akayishiriramwo mugabo akabanza akayumviriza kwanza kandi urumva ndondera urya muntu abizi none nanje ndashobora kukubaza akabazo ni kubera iki muri BITV mwakirana neza ntibisigura ko nataye akaranga bisigura ko nataye akaranga mugabo zijya dream nazumva ko atari zijya dream igituma nguma ndazikora nazo nyene rega zamuka ngaha muri Afrika nico gituma urumva sinja kure ya Afrika nguma ndi muri Afrika ikintu cyose ca Afrika je ndashobora kugishigikira nkagikorera ko Hello everyone, what's popping out today? I go by the name extra but I'm almost comedy fine boy. So iyo ndi ngasi mba nije nyene mba ndi kumwe n'umutumire. Ariko imbere ya byose ndabibutse mugende kuri YouTube channel yacu, mugire subscribe, mugire like, share na comment kuri Instagram ni BITV, TikTok ni BITV, Facebook page ni BITV. Ariko kandi nabibutsa ko turi muri sama. Turi muri sama turafise ngaho ivyuma bikora ama video murabona tubo dutanga ibintu bifise quality abantu bafise amamanza agiye atandukanye mariage ama anniversaire ama diplome ibintu vyose turashobora kubakora amasanamu meza ku muntu avyifuza amasanamu meza kameme so umutumire rero baza ko ari ndetse ijya mbere tumuze muri BITV ubu yaramaze kuba famille ubu nakiri umushitsi abita umwami w'ipoli kuva mu isanamu gang ari kubya tuzanye indirimbo iri single indirimbo ari wenyene atari kumwe n'isanamu gang yose indirimbo y'akaranga n'umurasta mu karanga disco reka ndamuramutse nawe aramutse hama tubandanye umwami Paul ya man bro aramutse abakunzi ba BITV ndaramukije mwese abakunzi ba BITV muri mpunda marembe ya umwami Paul rita n'umwami w'ipoli ritabamwe ikori ritabamwe ihori aho nagaca kadatoteza gahori ya umwami Paul ndanabibutsa kandi afite indirimbo iyo nshashe twa Burundi bwa Nyaburunga yego mugende kuri YouTube channel yiwe nawe mumushigikire murabe indirimbo iraryoshe ifite amasanamu meza ariko reka tubanze tunayigaruke ko kandi ndahera kuri iyo ndirimbo tumuzi nk'umuraperi tumuzi nk'umuntu nyene wo mu rasta mugabo tugiye tumubona mu bintu vy'akaranga nkabijya n'ibintu biba bitangaje Mami Paul akaranga ku Burundi kavuze iki kuri wewe akaranga ku Burundi kuri jewe cyangwa ku Murundi wese ni karanga muntu nico cerekana by'ukuri wari we akaranga niko kerekana uri we akaranga we umuntu akoravye akaranga ashobora kuvuga ati umuntu no mu bihugu bya hariya na hariya mu gihe yakurikiranye ibintu by'imico n'imigenzo y'ibihugu canke ibindi umuntu uvuze yuko umuntu eje arashobora kunda bakaca avuga ati urya muntu ntabwo ari umurundi bivaye na look ndamubona ntabwo ari umurundi nayo nshinza nkavuga n'imico cyane yego nk'umucenza nkamuraba mwami Paul nkabona afise dread ku mutwe ncamuga ati uyu muntu ntabwo ari umurundi uko biri kose ava muri Jamaica ivyo navyo twobivuga gute uba wihenze gose kubera birazwi yuko idrede no canke ubusage ni ibintu vy'imico n'imigenzo y'abanyafrika muri rusange vyagiye hiyo ku migabane ya Amerika muri Jamaica kubera vyatwawe n'abanyafrika bavuye no ari nyagano Mami Paul mu ndirimbo Burundi bwa Nyaburunga harimo amasanamu tubona bajya intore intore je ndagomba kumenya bajya abadanseuse bose cyangwa bajya abadanseuse cyane bajya b'intore abari bo tugarukako kugira ubaronke bega biroroshe kubaronka mbega urabaha ivyunguka canke uravuga ati je ndiko ndagira indirimbo y'akaranga ndagomba mumfasha ntibyoroshe kabisa ntibyoroshe kugira uronka abantu nk'abajya bakuze bashobora gutamba ibintu nkabijya mugabo urumva urabarondera kubera ubu bakeneye ntibyoroshe mugura barondera kandi urabaha ivyunguka kubera tugiri mu kinjana ca 21 nta numwe agenda gukorera ubusa kandi birumvikana umuntu aba yarakoresheje ingufu ziwe agategura nawe umubwiye ati ndaguhamagare urumva utegerezwa kuraba nawe kandi kantu mushirirayo kugira ntagenda aravuga ati natambiye zabera mu ndirimbo zamaze kumva harimo iri kumwe n'undi mujamaraho ya reggae mugabo si ya vuba hari inzimana hariho Burundi bwa Nyaburunga hariho n'izindi drill zibiri tukuzimo mu isanamu gang je ico kintu kirakunda kuntangaza Mami Paul bikugendera gute eske birakorohera wewe gufata
ukaja mu karanga ukongera ukaja no muri novuga gute nshaka kubivuga mu kirundi mugabo mu buryo hariho traditionnel hariho na moderne sivyo ukaja mu midiri moderne ukongera ukaja no mu midiri traditionnel uvuga ko binyorohera mu bijanye no kubiririmba kuvyandika cyane kubiririmba kubera uyugira indirimbo ziri traditionnel utegereza gukoresha amajambo menshi y'ikirundi kandi navyo ni ibintu bigoye kuba uri kurumviriza umurundi wari wese kenshi ariko aravuga nashobora kumara iminota 30 ataracamo irindi jambo irivuye iryo twararozwe twaratamitswe izindi ndimi gusa ico bomenya coco jewe uzokumvirize zirya ndirimbo zose uzokumva naririmbye canke izo naririmbyemo kenshi na kenshi uzosanga nandika ikirundi yaba ari hip hop uzosanga ari kirundi nyene co kumuzi yaba ari reggae music uzosanga kenshi na kenshi ari nyene cha kirundi c'iwacu yaba arakaranga ni cha kirundi c'iwacu ico mpindura gusa n'umudiho ndahindura umudiho nkavuga ati iyi ndirimbo naho yanditse mu kirundi reka ndayishire mu mudiho uyu ndawushire mu karanga canke ndawushire muri reggae music canke ndawushire muri rap urumva iyo ni decision jewe mfata handi hoho je sinovuga ngo birangora kubera jewe kwandika n'ivyo wanje kandi je mba numva ibintu byose umenga biri facile kuri jewe mu biri bijanye n'umuziki nyama bakwita umwami nicyo gituma banyita umwami nico ni kintu tuzogaruka ko ndi kumenya isana mugengi bose indirimbo yitwa nyinshi aga ndababizi tuzogaruka ko ariko reka garuke ku midiho yose ukora urakora imidiho eje kuyivuga ndagomba kumenya niho umudiho uvuga ati jewe uyu niyo nkunda ubu niwo numva mvuga ati yose no yiheba nkabandanya umudiho jewe iyo midiho yose ndayikunda icambere na mbere mugabo bivanye n'ivyunguka hariho nk'umudiho uvuga ati uyu n'uyu wanje kandi uyu woshikana handi hantu nk'akarorero nk'akaranga jewe ndakunda akaranga gose kubera ubwiza bw'inka nuko ibimwe muta urumva akaranga k'iwacu ni kamwe karisa rero ndagakunda gose kandi ndabona yuko gashobora kuzonshikana handi hantu hatandukanye naho hip hop yonshikana hatandukanye naho reggae music yonshikana nivyo izo zose ndazikunda nka reggae music n'umudiho wanje kabisa sana ndakunda sana ku buryo hari indirimbo nyinshi maze kuwandikamo nyinshi mugabo uwo ushaka gushira imbere y'iyo midiho yose ni umudiho w'akaranga ndagaruka indirimbo zawe tumaze kubonamo kuva abantu bakikumenya zirafise amavideo ndagomba kumenya ikintu kimwe mbega ni ikihe kintu uraba kugira uhitemo umu director gukorera indirimbo hama cangaruka kandi no kuri audio ari usanga harimo zijya instruments ziri traditionnel imiduri imyironge intanga amakembe bijya navyo bigenda gutiye muri studio ngene bavyenseramwo bijya vyuma bijya bikoresho by'akaranga bijya ndarondera umuntu azi kukivuza hanyuma nkamuha indirimbo nkamubwira ati jewe nkeneye indirimbo yanje kwishiramwo nimba ari donongo canke umuduri akayishiriramwo mugabo akabanza akayumviriza kwanza kandi urumva ndondera urya muntu abizi sinja kurondera umuntu wari we wese ndondera urya muntu nyene nzi yuko abizi maze kumva n'ibindi bikorwa maze gukora nkamubwira ati shiriramwo ibi si ikintu bavuga ngo reka ngo tugikore mu mashini ni ikintu nyene baba bavugije nimba ari donongo baba bayivugije hanyuma kuri cobambajije cico ndaba kugira ngo nkoranye n'umu director niki umuraba bavuga ati mbega jewe keshi na cico ndaba ndaba ibindi bikorwa bamaze gukorera abandi nkavuga ati uyu muntu ndavye ukuntu akora arabizi ico conyene ndaba ico conyene uraba mbonye yuko abizi yoshobora kunkorera igikorwa gituma numva yuko kimbumvye jewe uwo muntu ndamukorera yabakuzi ba BITV indirimbo ni Burundi bwa Nyaburunga mwami poli kuva mwisanamu gang ariko reka banza batera akantu k'umunoho gatowe kugira muce mwihutira kuja kuyiraba nibaze ngo tuba turiko turabeshoya mwami poli afite indirimbo iryoshe let's go rushatsi ngo yazananye inkoma rugamba aho Burunda makoma gisabo akingira ingoma Burundi nibwiza urabibona guteza imbere ba ari gugona banaya nzogenda intara
Ngendi bisagara ndirimba amahoro namira intambara nkangurira ibikorwa imikangara. Kata kareze yewe Burundi bwa Nyaburunga ndagukunda uryanje tunga sinzoguhunga gihugu ciza kizira ibirunga rurema mfashe kukubungabunga gihugu ciza kigira ibirunga rurema mfashe kukubungabunga. indirimbo mwayumvise ni Mwami Paul babwire rero imbuga zawe ingene bashobora kugutora kugira n'ibindi bikorwa bashobora kubandanya babibona. Ukeneye kunshigikira arashobora kugenda karaba kuri channel ya YouTube Umwami w'Ipoli. Ni Umwami w'Ipoli nyene mu Kirundi, umwami w'ishamba. Umwami w'Ipoli. No kuri Facebook urashobora kuraba n'Umwami w'Ipoli, kuri Instagram n'Umwami w'Ipoli, kuri TikTok n'Umwami w'Ipoli. Mukurikirana ibikorwa byanje kandi sinzobasondeka. Bakunzi ba BITV mama mfisere yari Mwami w'Ipoli yatuzana indirimbo ni Burundi bwa Nyaburunga iracana ishashe iracamuta ubushashe nta minsi myinshi iheze igiye kurenda bahamagarira muje kwiraba mugarukire akaranga ku Burundi. Ariko ikibazo ntogera nta mubaje Mwami w'Ipoli muri no minsi tugezemo usanga abantu ibintu vy'imico y'ikirundi canke karanga usanga batari ko barayirukira. Urabona ko intumbero yawe ufise urana kuzoyishika ko muri abajene dusigaye tumeze uko nanje sinikuyemo jewe ndizera ntakekeranya nubwo intambara yo bigoye gute nzoyitsinda kubera ikintu kintuma ndanabikora ivyo bintu ni kubera iyi mico nyene iri kiratituka abantu bariko barayivako ifore yuko dukoresha inguvu zacu zose dufise kugira tubagarukane niduce tubareka ngo barateye umugongo ngo akaranga ngo reka rengo bace bigira oya tubereke yuko naho bogatera mu mugongo naho nosigara ndumwe yuko ivyo bintu nzobakundisha mpaka kandi ndazi yuko fendofe bazogaruka kubera bazoshanga ivyo bintu byose bakwirikiye bagumye ari amakopi y'abandi. Ariko kandi cangaruka ko tuzima Mwami ku Madrid Madrid ugohora dukubita nkacangaruka ngaha uravuye mu karanga umuntu yabonye kuri kuragira karanga uri kuramusubiza inyuma abanzi uri kuramusubiza ku mico n'akaranga vy'ikirundi sivyo agaza kubona ejo impamvu nyinshi kuko kwandika singoheka agaca kubona mu Madrid mbega hashobora kuvuga ati shana Mwami w'Ipoli bwa bundi nubwo yatubwiye ibintu vy'akaranga ntibisigura ko nataye akaranga nibisigura ko nataye akaranga mugabo zijya dream nazumva ko atari zijya dream igituma nguma ndazikora nazo nyene rega zamuka ngaha muri Afrika nico gituma urumva sinja kure ya Afrika nguma ndi muri Afrika ikintu cyose ca Afrika je ndashobora kugishigikira nkagikorera ku reggae music ni nya Afrika mugabo nturumva sindigira slow ntushobora kugira afrobeat canke afrobeat nkaho nkiyo ndashobora kuyikubita mugabo ico umenya coco nubwo bimeze uko naho ivyo bintu byose ndabikora jewe ndaha agaciro akaranga kurusha ivyo bintu byose mugabo uwo ni jewe hari undi nawe ahakaranga bijya bindi bivanye n'ukuntu navyo vyamukoze ku mutima ariko nawe nyene nabikore mugabo umuntu mbere yo guha agaciro akaranga ku Burundi nyimba yakoze muri drill basi aze guha inyandiko ziwe aze gushiramwo igice kinini c'ikirundi ubu rero tukwitegena mu mapiano ni nyafrika oya ntimunyitege ubu nyene niyo vyakenerwa nzobibabwira niyo vyakenerwa nzobibabwira bimurarindira bimuranyitega mu karanga gushika ubu bakuzi ba BITV ikiganiro nibaze ko kigereza hanyene muze Mwami w'Ipoli turacafise ibintu byinshi byo kuyaga ari mu isanamu gang ariko no musi dushobora kuyaga nk'isanamu gang tuzoyaga nibaza bose bakwiye ariko Mwami w'Ipoli ndagushimire yego nadireka ndabashimire gose kubona mwanyakiriye neza ani mugambi ba BITV urabona ko hasa neza nishobora kubatembagaza abatumire bacu none nanje ndashobora kukubaza akabazo ni kubera iki muri BITV mwakirana neza kubera yuko ni ntuze mbe novuga gute mu mico n'akaranga vy'abarundi sivyo iyo haje umushitsi waramwitegurira ukamwakira neza rero twebwe turabarundi umushitsi turamwakira neza urakoze gose urumva namwebwe mukora mu ntumbero yo guteza imbere akaranga ego cyane kubera turacara abarundi turacara nkaramba
nayo ikirundi ca kiri kiyitsitso nico kiyitsitso kwe bakunzi ba BITV ndabibutse rero ko turi muri sama imanza mutuzanire tubafatire imanza neza turafise service zitandukanye photography videography umutumira ari mwami Paul Extreme I was hosting TV's BITV turabakunda cyane ciao ciao bye bye yeah